afise uruhusha n'abariko barabikora barafise uruhusha n'ibintu Imana yateguye tudahindura mugabo ico dushoboye twigire tubana navyo mu kurindira ko Yesu agaruka nico tuzi inyigisho tuzibitse tutakuvuga ibijanye n'ibigezweho n'ingene zirikiyunga mugabo ndabirabishije kw'ishengero ateguye nja gukorerako tuhejeje kubitorisa turaja kuraba modernisme tuyirabishije ku bijanye n'ubukristo na bibiliya ubugira kabiri turaja kuraba mondialisation ukukwiyunga na cane cane tuyirabishije ku bukristo na bibiliya ubugira gatatu ariko gikomeye mbere ngo bakomeza gushirako atasiyo cane ni ikintu citwa digitality epistemologique ikanga y'ikoranabuhanga aho tuja kuraba ubugira kane evolution des systèmes d'identification des symboles numériques ni ukuvuga tuja kuraba duhereye ubuhinga bwiko gusa n'ubuhera tukabuzana kugeza kuri digitality na piste electronique tuzoba tugomba gucicikira mu gihe twe tutazoba tukiri ngaha hazoba hakora 666 amajana 666 no muri iki kigo nagomba ndabasabe mu nkurikirane uza ko afise ikibazo cyo kukibaza mu mutima wanje ndipfuza ko mumenye ibintu biriko biraza bikurikirana mumenye ivyo arivyo n'abantu bicabwenge mufe kuyora utazi kwiyora mu biti arivyo hanyuma witegure guhangana n'ibihe biturushe kuko iyi mondialisation ni ikintu gikomeye cyane cyo kimwe na modernisme kuko bitegura umuzo wa Kristo. Yesu nadufashe kuja gukurikirana kino cigwa mu ngiza amatwi n'amaso umwanya muto. Okay. Introduction. Tugomba kuraba niki modernisme n'ishengero mu kirundi ejo hagaje kutubwira modernisme ariko cengera nje kubifunya no kandi ibigezweho uko murabona ko ubu abahindagurika aza ku muri gukomeye ivyo turi mu uyu munsi mu myaka 5 siko twarimo kandi Yesu akaba agitevye abantu b'abahinga abo twiyita les maîtres du monde abasataniste bakomeye barafise ingene isi bagomba kuyigira bagira ico bita nouvelle ordre mondial isi bariko bayihindinganizo nico tuja kurabira hamwe impact yavyo kw'ishengero nziza cyangwa mbi nico umukristo yoca akora rero bene data mubona ibintu biriko biraza nimufe kuyorora vyo biba bifise iyo bica iyi modernisme ibi bigezweho birafise ico bigamije kuko abahinga bakorana na Satani ku rwego rwo hejuru bagomba kubaka ibintu bituma Imana itayoba ijambo uwatwigishije rero turekera tubwiye ngo umuntu niwe bashaka hagati kandi nivyo babwiye ko hari n'amarobo akomeye bariko barategura mbere amazi ariko aranakora kugira ngo barabe yuko umuntu aruhuka hanyuma Imana bayereke ko bashoboye kurema nabo nyene bamere nk'abayereka ko hari ubuhinga bafise mu yandi majambo kurwanya Imana. Rero dufatiye kw'ishengero modernisme irafise ibiyiranga icambere relativisation de l'autorité de la Bible ni ukuvuga Bibiliya modernisme iyaka agaciro aho sinja kuhateba aho twari kumwe mu mwaka uheze umwigisha twari twamuhaye icigwa kitwereka Bibiliya icarico n'ingene ari igitabo kidasa n'ibindi bitabo mbere jewe niyumviye mu mwaka uza twemereye kwashika iki cigwa kirakwiye kugaruka kuko ubu Bibiliya iriko irapa agaciro ku rwego rukomeye iriko irapa agaciro kuko iriko irarwanya
Nico gituma mubona Bibiliya bavuga bati igitabo cyatangiye kirakwiye gushikwa ku gihe. Byari bikwiye rero ko abantu basubira kumenya ko Bibiliya ari igitabo kidasubirwamo. Twebwe nk'abaevangelike n'abantu bemera ko Bibiliya ijambo ry'Imana ryose ari ukuri, dukwiye kubyizera ko Bibiliya kuva yanditswe bwari uburyo Imana yagombye kwiyerekanira mu bantu, kandi yanditswe n'umuhinga akomeye yitwa Mwemu Yera. Kuko uravye abanditsi bari barenga 40 banditse mu 106, mugabo bose bakaba bafite icyiyumviro gikurikirana, bose bakaba bandika ku kintu kimwe. Uca wumva ko hejuru hariho umwanditsi akomeye yarongora abanditsi, naho rero bagerageza kugabanya agaciro ka Bibiliya ntibikunda. Ikigira kabiri cyerekana modernisation ku ishengero nico twise ngaha projet et affaiblissement de doctrine fondamentale. Rimwe na rimwe amadoktrine amwe modernisation irakunda hasi ntiyemere, mbere ayandi nayo ikagirane ikayaka agaciro. Nanjye akarorero kamwe konyene mwarize mu mashure aho bavuga bati umuntu ukuntu yibonetse habaye ico bita evolution. Iyo doctrine ya création urumva ko isi y'uyu munsi itemera ko umuntu yaremwe, yemeza ko umuntu ahubwo yoba yavuye mu bintu, habaye urushanga ruribwa n'ivyatsi, haboneka ikinyo kira evolution naco nyene kirabandanya kugeza haboneka inguge, hanyuma umuntu abona kuboneka kugira ngo urwanye ku muntu yaremwe. Hari n'ayandi madoctrine atandukanye, ivyo nibaza ko arivyo mwize mw'ishure. Modernisation ku ishengero. Kigira gatatu kiyerekana christianisme dialectique ya action sociale. Bavuga bati ibintu bijanye n'ubukristo ntibinakenewe cyane, hari ibindi vyigwa bituma abantu babana amahoro, ibindi vyigwa bituma abantu bagira amahoro. Murabizi ko baca bavyiga muri psychology no mu bindi bitandukanye, mugabo Kristo ntavugwe. Muri ayo majambo modernisme igwanya ko Kristo avugwa. Ikigira kane l'occulte centré sur l'homme plutôt que sur Dieu. Ni ukuvuga ibintu bijanye gusenga abantu, umuntu akaba ariho bashyira hejuru, ugasanga barinjiye mu rusengero hari ahantu ho kwinezereza gusa, bagatamba bakagirane, hari n'abaza kwerekana ko batamba neza. Umuntu akaba ariho aja hejuru, Imana ntije hejuru. Mu majambo make twigiye mu ngoro y'Imana tuba tugomba akayaga k'ibwere kw'Imana yumvikanira mu ishengero, abantu bakanezerwa, abarwayi bagakira, ibibuga bikamururuka. Mugabo kubera modernisme igenda ibintu byose byerekana mu buhinga, kuko bavuga yuko modernisme igomba yuko kwizera, uko kwizera ko wacu gufatiye ku ijambo ry'Imana, tukadaruka ku vyiyumviro by'abantu. Ndabikuze mu kirundi, modernisme ibi bigezweho nyene bitujana iyo bigomba kutujana. Bagomba yuko kwizera tugufatira canke tugunywanisha n'ubwenge bw'uyu munsi, ico bize siyansi, filosofi n'amateoloji bayinjiyemo nabi, ku buryo ibi vyo guhishura mbona Mwemu Yera, ibi vy'uko Imana igendagenda mw'ishengero Mwemu Yera akavuga, ivyo bintu sivyo. Abantu kugira ngo bagire ubumenyi ni siyansi, ateza kuba kwiga ivyo ngo Imana yabishingiye ntibibaho. Tuko ndavuga mu modernisme rero tuza ku bantu bize bamwe bahatuye bemeranya n'izo nyigisho. Nico gituma twateguye ivyigwa nk'ibi kugira ngo umuntu w'Imana agumane akaraga k'umuntu w'Imana. Imana idufashe. Rero iyo mubonye ibintu biriko biraza biba bifise ico bijana abantu. Ikindi kigira gatanu, adaptation sensible au voyage du monde. Ugasanga mw'ishengero abantu bagerageza kwigana isi. Ubu birakaze cane mw'isi n'isi, nikore nk'uko n'abandi babigenza, mere nk'abandi, isi bakayinjiza. Umuntu w'Imana ntabitandukanye n'umuntu w'isi. Modernisme ivyo kirarondera. Ikintu kiyabaye kibi
niki icambere perte de l'évangile authentique ubutumwa bwiza bubohera abantu buzoshikana abantu mw'ijuru ububaka abantu bagasenga bakaja mu makoraniro mugabo ubutumwa butagifise agaciro n'akakandi ka mbere icyo kigira kabiri affaiblissement de la foi et de la puissance spirituelle abantu ukwizera kukagira kugakoca mbere iki gihe jewe nico niyumvire Yesu yavutse ngo mbega umwana w'umuntu niyaza azosanga ukwizera mw'isi. Yesu nabonye iki gihe yuda nawe yaravyanditse aravuga ngo muganire cane Imana ishimwe ukwizera abizeye cane twebwe twahawe rimwe gusa byumvikana Imana yari ibishuye kwibibire byacu bizorwo. Ikigira gatatu ni ikintu cyitwa confusion doctrinale et stabilité spirituelle. Abantu bakabura icyo bafata n'icyo bareka kubera modernisme. Ugiye muri telefone umwigisha yigisha ibinyuranye n'ibya pastori wawe n'ibyo wizeye. Usomye ibimenyesha makuru bizabura ibyo waruzi. Utumwa cyangwa none finale ukuri n'utuzi. Satani rero kugejeje ahantu ukuri kukunaniye kumenya uko ariko ucuzuma hunyene mu mpemu ntiwavasi. Ni nayo ntumbero yatumye turondera imyanya nk'iyi na cyane cyane kuri mwebwe gusoma cyane na cyane cyane kuri mwebwe guca ku mbuga cyane modernisme murayikoresha cyane mumenye muti byose tuzaniwe sivyo dushobore kuvyinjiramo tumenye byo n'ibyo kuko ubu hariho confusion ikomeye cyane nico yise érosion de la sainteté et de la discipline chrétienne. Ni ukuvuga iki mu kirundi érosion mu kirundi dusanzwe tumenyereye ni inkukura mugabo muri contexte yo ngaha umuntu akaba mw'ishengero agakiza karagiye atabweranda gifise nikizomubuza ko yitwa pastor. Nami umunsi abapastori bose bafise agakiza ko sabye abaririmbyi bose baririmba umugororotsi barawufise. Muri iyi minsi niho birarengeje iki kintu kigira kane abakozi b'Imana bakwiye guhangana naco. Umuntu aba mw'ishengero akaririmba agasenga agakora ibikorwa mugabo agakiza kagiye kera imbere yagiye kera la discipline chrétienne. Kuko mu majambo make umuntu akijijwe indero yiwe iranyuranye n'ibidakijijwe kuko afite agakiza afite n'abamwe n'abamuha indero bafatiye kuri Bibiliya. Rero muri iyi minsi ico kirabangamiwe cane. None n'ishengero twokora iki kugira ngo duhangane na modernisme? Agatsima ngaka ntwaye abantu mubanda mukizi namusoma icana utigeze guhezagire utigeze guhezagire namusikanya mwezi kumutana namusi utigeze guhezagire ari namba zoshira Yesu tukamuvuga cyane yabambwe akagira
akazuka. Haya bigisha benshi bariko barigisha bivuga ko gusumba kuvuga Yesu canke bakavuga ibintu vyo gutwenza abantu bakavuga bakumbagaye mugabo Yesu atavuzwe hamwe n'icubahiro nk'uwapfuye akazuka. Hanyuma ikigira gatatu maintenir une théologie équilibrée, verité amour, no kuvuga tuvuze verité twumvamo ijambo amour twumvamo Yesu, tubigaruke ko kenshi kane dutegura ishengero ku buryo rishobora gutandukanya vyo n'ibitari vyo. Nico gituma mubona haguye amashuri ya Bibiliya nuko ibitari vyo ari vyinshi na Bibiliya ivuga ngo muri Yesu watubwiye ejo ngo abigira abavugishwa n'Imana mu gihe ca nyuma bazoba bake canke bazogwira. Rero kubera bariko baragwira nico gituma twe mubona twemeye gutegura izi nyigisho kugira ngo namwe n'abantu b'Imana mushobore guhangana n'ibitari vyo bari bazanye ngo muvyite vyo mugabo ndashaka kuvuga muti no dufatiye ku vyo twize tukizera ibi sivyo. Cyangwa uri kumasoma ukamenya uyu muntu yarihebye umwanditsi, cyangwa uri kubakurikirana ku mbuga uti ibintu yavuze sivyo binanyuranye n'ijambo ry'Imana. Ivyo rero ni igikorwa cy'abantu b'abakozi b'Imana. Hanyuma ikindi vivre la puissance du Saint-Esprit dans la sainteté, gusubira kuba mu bushobozi bwa Mpwemu Yera caca mu bugorozi. Muri icyo gihe duhamagarirwa gusenga. Imana iduhe gusenga twese mu izina rya Yesu. Imana iduhe gusenga mu izina rya Yesu. Abantu bagafata umwanya bagasenga, dusubire mu bihe byo kwihana neza, hanyuma twame tweza twiyegurire gukoreshwa na Mpwemu Yera atubwire ibikoresho agomba. Ivyo rero nitwabishikako modernisme narizobandanya ikora itegura ibintu biriya n'abantu b'Imana naco tuzoba. Twagomba rero tuje kuri mondialisation n'ibiyiranga dufatiye kw'ishengero. Ejo baratubwiye definition ya mondialisation, baza kugerageza kuvyerekana. La mondialisation désigne le processus par lequel les peuples et les nations deviennent de plus en plus interconnectés par le commerce, l'économie, la technologie, l'information, l'immigration, la culture, la politique et les institutions internationales. Nous pouvons remarquer que Kirundi, mondialisation ni interconnexion. Mu Kirundi ni ukuvuga iki? Kuba mu gifusi, kwiyegeranya, ubisi tuyigendana mu kiganza. Urabona ko telefone ahisi yose ahanayifise, nibyo sivyo? Ngo tubisikira muri Amerika dans 2 minutes je suis en Amerika namaze gushikayo ndamushaka. Ni ukuvuga rero isi yose ubu naho amabariyeri ahari, uraba ngaha uri muri Europe, uraba ngaha uri muri Amerika, uraba ngaha uri muri Asia. Nivyo rero bita mondialisation. None mondialisation naho tugomba kuja kuyerekana nabi kigwani gifata afise gikomeye. Ubwiza bwayo bwa mbere n'ubuhe kw'ishengero? Icambere hari ico bita accélération de l'évangile, donc de l'évangélisation mondiale. Ni ukuvuga la mondialisation facilite la division de la Bible, l'accès aux enseignements chrétiens, la mission transculturelle, les médias chrétiens, tout ça. Ni ukuvuga icambere gikomeye kubw'iyi mondialisation, ubutumwa burakwira hose vyase bikunze. Tushimire Imana tukoroye ibiganza. Yesu ashimwe. Aha nitwataye umwanya kuba twazanye ibi, aha twiyumviriye no kumuri muri Europe kubera mondiyali. Hariho umuntu umwe yaterefonye uyu munsi ari i Dubai, kajya ka invitation nagatanze, nagiye numva telefone none twe tuzobikurikirana gutya bintu muzotegura ko twumvise tuzokontribuwe gute natwe. Ari Dubai nari ngo nagahaye umuntu turi kuba mu Burundi, none uwo muri Dubai kabatsa igera inyigisho atoziro. Namubwiye ntagora tuzogerageza tubifate na uzotumva
Mkuwa leo mondialisation ubutumwa burashika hose. Bibiliya Bibiliya turayigenda kubera mondialisation. Uyigombe mu Gifaransa, uyigombe mu Kirundi, uyigombe mu Cyongereza kubera mondialisation. Inyigisho amaformation urashaka kwiga theology ukayigishwa n'umuntu muri Amerika ukaronka ubumenyi wicaye ngaha. Nukuva rero mondialisation naho abayishizeho bari bafise umugambi ugayitse wo kurwanya Imana yaciye itanga ubwe bw'ingene mu gihugu. Natwe twokwikora ku mondialisation ngo ivugabutumwa rikorwe. Ibi vya solidarité humanitaire urashobora kumva ahantu utagenda neza abantu b'Imana bagize amagorwa ugaca wikota mbega bashaka bafashe gute bari muri Egypte kubera mondialisation ukarungika y'uburyo bakafashwa cyane bati turagowe bariko baratwica Abakristo muraduterera amasengesho muramuvyumva. Abantu rero iyo bari bose bagaca bapfukama kubera abantu bagowe. Namaze kuvuga kise usafara era formation amaformation barabera ku mbuga aho Imana ishobotse cyane natwagure natwe ahantu twahavye izi mbuga mw'abahuritse murugiritse izi mbuga ntituzirekerane abasataniste. Ejo baratubwiye ko ziriko ibintu bikomeye bibi ubusambanyi mu kanya gato burakwiba isi kubera izi mbuga. Abantu bakaba bicanye kubera izi mbuga, abantu bakagira ibindi byaha bitandukanye. Imana rero dufashe guhumuka amaso kugira ngo izi mbuga zidufashe ivugabutumwa. Imana yaduhaye ubwenge n'ubwo turabufise muvyumve byinjiye muri mwebwe kugira ngo tujye kuvuga ubutumwa bwunganiwe ngaho mbone gusa duhavye n'abandi iyo bari hose. Yesu abidushobotse. Ariko rero hariho n'ububi bwabo ico nise uniformisation culturelle et prédévalée kubera mondialisation. Uyu munsi tuba turakwana n'ibintu biriko biricira. Ndanezerewe ko turakwana n'abantu b'abaintellectuel, turiko turandikana n'abantu bagomba gusa no muri Europe batarajayo, bagomba kuba nk'abanyerope batarabana kubera mondialisation. Tubona abagenda gusa natwe tugende gusa, tubona abafise udushatsi atujegeje tugira ukubu reka nakigondera udushatsi bojegeza. Nivyo biriko biricira duhanganye natwo kubera mondialisation. Leta rero zitakara umuntu yabarumu ari umufasoni akagaramuka kubera yabiboneye ko ubuhinga bwa none. Arivyo bita materialisme cosmétrice littérature moderne. Mvuge cyane littérature moderne gusenga ibigirwamana izi telefone izi abantu benshi zahindutse ibigirwamana. Umwanya munini akawumaraha hoko yosenze ariko akurikirana imigendekere hirya no hino kuri mondialisation, ariko akurikirana ariko agasamba kuri mondialisation kigaca gisubirira Imana kubera mondialisation. Ni byiza ko mubimenya mureke guta umwanya ku bintu bitari byo guta umwanya kuko yize ngo magaruke. Hanyuma ibi vya injustice économique oppression du peuple byo nta kirekero bivuga ko ntaco biriko biradufasha cyane. Relativisme moral et pluralisme religieux. Irindira ry'amadini. Ubudini bwabaye ubukiyosike hano rero Imana ishimwe ko abarundi bahawe bagira batumwe rero umuntu agomba gutambutsa idini hari metero kanaka bariko ugabanya ubukiyosike. Byari biteye isoni umwe agashingaho ngo aviduraba ubundi agashinga harya ngo aviduraba kugira ngo abantu bacanganikirwe ukuri kubure. Ibi byose bizanwa na mondialisation, propagation du péché et de l'impunité internet et les médias mondialisés diffusent aussi amaporno, amaviolence, ubwasi, ibintu bijanye no gusenga ibigirwamana n'inyigisho zitarizo. Uyu munsi vyaha bikomera kwiragizwa ku rugero rukomeye kubera aya matelefone. Imana ishobotse kuyakoresha neza. Abantu benshi bamaze kubatwicirako ugasanga barabaye abasambanyi, barabaye abanywa umugiko babibonera barabaye abantu bataye umutwe kubera mondialisation. Rero ishengero ntidushobora kuguma tureza amaboko tugaruka kuri ca kintu. Icambere
discernement spirituel twigisha abantu bashobore gutandukanya ivyo bahurira ngaha vyiza n'ibitavyiza, tugwize imyanya y'inyigisho, ibi bintu naho bitsinze tubishireko amahera bagaye bashikiye. Yesu ashimwe. N'ibindi turabikora, dutegura ivyigwa tubona ko bikomeye, turonka umwanya twicare tubihageko, n'abandi barabigira mbere bakabishiramo amahera menshi kugira ngo abantu bashobore kumenya ivyiza n'ibitari vyiza. Etremye dazemo global tumuco isi yose birashoboka kubera birashoboka intahe nyinshi turazifise z'abahuye n'Imana tutarigira tubona mugabo kubera tukabona ivyo Imana ikora. Ubu butumwa biroroshe kare abantu bacu bagiye hanze, ubutumwa bw'iwacu ntibasubira kuburonka, mugabo uyu munsi batsuruka abaja hanze bose. N'ubu mufise araja kundaba ndamuhuruka ashobora kuzokwama arakoranira aho abantu hari abakozi b'Imana bahunze bari hanze baragerageje kuvyubaka, barafise amasaha basenga, baratumira n'abakozi b'Imana n'abindi bakavuga ubutumwa, ugasanga ugiye ubutumwa abari muri Europe, abari muri Amerika, abari muri Aziya, abari aho bari hose bakoragaza n'imyanya yo gusenga, ni ukuvuga bakagumana wa muco wacu, bakaba umuco iyo bari kandi bakaguma ari babandi naho bari mu mahanga atandukanye kubera mondialisation. Rero majambo make, mondialisation nayihangamye turashobora guhaguruka tugahangana n'ivyiyumviro vyayo muri ubu buryo, tukemera tukabishiramo uburyo, tukemera tukabishiramo inkomezi kugira ngo satani ntabore kudutwara ishengero. Mu majambo avunaguye ndagomba kubera iyi mondialisation twavase gatonya tuvugane ku kintu nababwiye citwa digital ID, ibindi muzovyisomera impulse electronique. Ndaja ku kirezima umwanya waja kuboneka muri application aho dusubirayo, ngomba ndakirezimire ngaha muri cyane cyane anagomba habe cyane mondialisation iratujana, mondialisation iratujana. Mvuze ngo digital impulse electronique, ucubona digital niki ni karangamuntu y'ikoranabuhanga, kandi iyo karangamuntu y'ikoranabuhanga isi ifise umugambi ko yokora hose izobera ibintu bitandukanye murakurikirana. Kandi bababwire yuko ibihugu vyinshi cyane bamaze gushika kuri iyi ntambwe yo gukoresha ikarangamuntu y'ikoranabuhanga n'ivyo muri Afurika ari iwacu. Rero ibihugu bike nivyo vyonyene bitarashika ngira ngo ico wacu kirimo, ariko twebwe dufise umugambi ko twora abana mumurikanye. Rero ngaha Yesu ashimwe. Abaneze bameze nyigisho murabirika dushimira Yesu ahabwa icubahiro. Ni ukuvuga ngomba desime igicibwa ca digital impulse electronique muresheje aka gacapo. Aha nanditse SA ni systeme archaïque, ubuhinga bwa kera. Hanyuma aha naho nanditse uku systeme multiple, ni ubuhinga butandukanye abantu bariko barakoresha. Aha naho ni digital ID, ni ukuvuga y'akarangamuntu y'ikoranabuhanga. Aha ubugira kane ni prise electronique, aha naho hataboneka neza ni 666. Mukurikirane kuko nja guca ndangiza. Muri iyi minsi kubera modernisme murumva ko tuguma twifuza kuja muri bishasha. Ubu rero ibya kera bisa nuko biriko birahera. Reka nange akararo gatoya kagaragara. Amahera ari muri banki kugira ngo yagire ku burenganzira mu minsi bikirahera n'ubu biriko birahera bukebuke, wateza kuba ufise ico bita sheke banki, kaya gasheke
iyo rero ni systeme archaïque. Ubu rero n'ikangamuntu dufise mu Burundi bw'iwacu urabona ko ari impapuro, amaperemi, abantu batwara imiduga ngana si bake twahora mu buhinga bwa kera. Ubu rero ubwo buhinga bwa kera bwarenganwe. Ubu peremi, abantu bafise peremi biometrique, bafise passeport biometrique, turaha niho tugeze. Na mitiweli uyu munsi kare zari systeme ya kera, ubu turaha dufise mituweli biometrique. Tuko turashaka dufise mituweli biometrique, dufise tugomba amahera ku mabanki, ubu tugeze kuri carte Cesar, dufise agakarata aho bitagusaba kubanza kuyaga n'abantu, ugenda wenyene mu mashini yabigenewe, hari mu kayaga n'imashini ukavuga amahera ukeneye bakayaguha n'umwe muri kumwe, ugaca wishira ku mufuko wawe, ugaca wigira, bagaca bakara mu miliyoni 3 atwaye zingahe? Zibiri, hasigajeyo imwe. Nta muntu n'umwe mwayabatse, kandi n'ubundi muntu yoshobora kukuza utwara amahera y'iwawe. Aho niho tugeze ku buhinga. Ubu mu kugurura umuduga ukoresha agakarata, ubu mu gusuma abandi batera imbere ubu bakora udukarata. Nayo impande y'iwacu mu Rwanda abamaze gusimbirayo ibintu bivuga ko nabizi naciye nacayo, ubu no mu miduga bakwemerera, si imiduga myinshi igigira ipasa n'iterambere yo mu gisagara kutwara amahera mu minwe. Ubu n'agakarata barateguye ahantu gakoza, bagaca bemeza ko umuntu arishe ugaca wurira. Niho tugeze. Mu yandi majambo tugeze mu ikoresho ry'amahera y'umuyaga, cyane imikashe, ego kashe, banko noti. Mu minsi iri imbere amahera y'ibiceri kwari nta n'imisi myinshi isigaye. Hanze ho baza ko bamaze kuvuga ku mahera. Amahera ni mu muyaga kandi bifise konsekansi ziteye ubwoba, kuko amahera yo mu muyaga ni ukuvuga uyasangiye n'abantu barayatse igenagana. Amahera ufise mu mufuko nayo bahatse, amahera ufise nayo bahatse, muga amahera yose vise mu muyaga barayatse yose, banagomba kuyatwara vyoboroye. Ubu rero turi systeme multiple, niba mwakurikiranye aha twavuyeyo tugeze aha. Ugomba kugurura agakarata, ugomba kuvurwa agakarata karutwaka, ugomba kuronka uburenganzira bwo kuvurwa namaze kubivuga agakarata, ubu ikintu cyose agakarata. Mubayemo ubukarata nka 10 ku mugabo umwe, batukubona ubwo hakutaka wowe ubukarata 10 agomba kugurura abanarucanga agatsana agakarata kajeje kugurura, abasanga yatanye ka mituweli, abasanga yatanye ka pereri, abasanga yatanye ka pasiporo, baca bategura ikintu cyitwa digital ID. Turabana turi kumwe, tuvuye ino tugeze aha. Ubu rero bateguye ikibita digital ID, abo nzohinyigisho nzobisanga bariko ndabivuga ku mutwe. Ubu rero twizere systeme y'amasysteme yose mu kintu kimwe. Umugabo ukarata 10 niba ukigura ufise ikarangamuntu y'ikoranabuhanga, niyo ukoresha kugura, kuronka uburenganzira kuri banke, kuronka uburenganzira kuri mituweli, kuronka uburenganzira kuri kuyonga umuduga, ku kintu cyose ufitiye digital ID. Lo systeme abikoramo icyambere cyo gitanga ni identification y'uwawe yose, urinde witwa nde, bakakudondora mu mashini y'isi urimo, hanyuma bagaca bakufotora. Après kuvuga kujana ukuboko gashikuba, kuko bavuga yuko kwisi nzima umuntu wese arisaga, ntabwo ngo ni nake haciye bahatse ngaha kubera
cy'ikiganza bashiraho inaka atakinde ibiti n'umwana wawe n'umusanga n'umwana wawe n'umusanga n'umwana wawe n'umusanga inda muri ibisi naho abantu bapfiza abagiye kurondera perimi barabizi abagiye kurondera pasiporo barabizi bitiko ndavuga abamaze gukoresha ibintu biometrike bamanza kugira ayo madone umuntu wese ni unique ku buryo ejo ikibazo kibaye bakazokwitiranya naka ngo barasa umengo baravuga nakari naka turatega kandi ubu winjiye ku mupaka dufate nk'akarorero wakikobera iyindi mipaka yose bakunze kuraba binjiye nabo barakubona kuko ari interconnection kibisha mu organisation aho uciye hose bagati umuntu naka agiye Tanzania yinjiye kuri uyu mupaka basanga barondeza gusa uwo ugeze ubu rero tugeze kuri iyi systeme bita digital ID kugira ngo sisi agenda atari umwanya utariko muravyumva kugeraho turabana Yesu ashimwe marishimwe ko bavyumvise hari umurindi ukomeye rero kugira ngo ibihugu byose bishika kandi byinshi muri byo nahatwaye mu minsi yari twavuye n'umuntu ari Dubai yabwiye ikintu cya mbere ushitseyo bahejeje gupima bakabona ko ukomeye bavuga bati rondera ikarangamuntu y'ikoranabuhanga nicyo cya mbere wase suri iwacu tutunga umuntu tutazi igituma ibibari bigira ubundi icyo wonona barakurondeza amashini bakagufata biroroshye kugucakira kuko uri muri systeme ibi rero twese mu minsi ya vuba turakiwe gushika ngaha il faut faire attention mugabe cyane ahantu ngomba mvuge bita puce électronique batogira bati rero ibi bintu mugendera muri telefone uyitaye uri tayari tuzakumenyekana kure kandi tugataye ingorane bifite ingaruka nyinshi ushobora kuva ngaho ukagenda ku kibuga cy'indege washika muri Ethiopia ugasanga watakaje twakarata tuburenganzira izo ngorane aho kubatwaho cyo gasanga kuko ni kizere systeme nyinshi mu kintu kimwe katakara batore twavanse kuko ari amapise extreme inyuma uko gukata amabaje y'ikitishi akora amashaka macana ubu rero bagira bati vya bintu bikuranga vyagiye mu kintu kimwe rero kugira ngo tukukingire tubishire muri wewe voilà puce électronique tubishire muri wewe ese kubara kwisi navuga système clique iyo wewe twese twayivuye nawe ukigomba ibintu biratandukanye ngoga ubu tugeze kuri système multiple ufisa agakarata kagejwe bikatejwe gawe nivyo navyo rero ko gutumira ubuntu bishira muri ngorane nibyo mu kintu kimwe cyitwa digital ID bagira bati okay aho rero ubu rero ni identifier turakuzi turagitsene mugabe ngaruka ibi bintu nibisekiriza sio wasekirize neza umutekano kuyiye bikuri mo naho rero bita puce électronique rero sumugabe ndiko ndaca ibihugu bimwe bimwe abantu bakoresha puce électronique sesura kuko umuca wa kiyaha ndiko ndabivuga ndiyo nukuvuga ubu puce électronique ikora gute nukuvuga ikurikirana déplacement z'ibikoko n'iz'abantu bereye gushirwa amaruka urimo puce électronique ahantu hose uri barakubona nico bituma ubu tugeze ku murindi ugira kangahe G5 aya matelefone murazi ko hari imirindi itandukanye yagiye ibaho umurindi wa 2 wa 3 ubu tugeze ku wa 4 ubu rero isi yose igiye gukoresha umurindi wa kangahe G5 iyo G5 niyo murindi ukomeye ushobora gukorana na puce électronique naho uzoba uri mu kuzimu connexion zizofata bakunda
Samusoni arihe? Ari Ntende binyegeje genda mwimbe hajya turakona Imana ikamushikira zeko n'abashikira nta hantu hashobora kunyegera bigomba kudushikana kuri ya ntwaro y'isi yose ku buryo hatakiza kuko abantu bose bafise mu kiganza. Ubu rero sisiteme y'ikirakora ariko navuga gusa kubera ishengero ntirikiyoroherezwa kuko ni maso mu gice cya kabiri cy'Abatesalonike igice cya kabiri ku murongo w'uduka bakamanuka havuga ibanga ry'umugararizo n'uburiko rirakora mugabo ariho ubibutsa ishengero kuba tukigaha tukivuga Yesu mwebwe yaragikorera mu ishengero hariho bimwe bimwe Satani agomba kunyaraguriza tagacabafite nani nakurikirana ihangiro ryawe sinzi ko abo bari babibonye rya 2020-2030 2020 kugeza 2030 oni yari yihaye ihangiro ko kugeza mu mwaka wa 30 isi yose izobikora n'umuntu prise elektroniki izobikora ku isi yose. Ibi bintu by'amatele atabona azoba gifise tele yiwe bose amatele bazoba barashize mu minwe ya leta y'isi ukaja kurima uko baguhaye. Ibi bintu by'amashure prive yose azoba ari mu minwe ya leta. Ibi bintu make nta kintu prive kizoba kihari nicyo hantu bamiyana kugeza muri 2030 mugabo kubera ubibutsa bishura ko bitaje mu gihe cyabyo systeme igenda irafatishwa agafire hari kimwe mutabimenya kabana bato cyege ha amatora ya president Trump naye akurikiranye Trump mugabe hana sababu harongoye Obama kandi politiki ya prise electronique umugambo wa Obama bari bakaza cyane bavuga ko mbere bo bari barubatse ibigo binini abatazokwemera iyi systeme bashobora kuzofungwa kuko bavuga kuri Obama rero kandi bikaze ikero amatora umugambo wa demokrate wari washize imbere witwa Hillary Clinton nawe avuga ko yarakaze cyane gusumba Obama uvyibwiye abantu b'Imana bamwe barabimenya bacabasengera mu matora. Yesu ashimwe aho bagize ijambo ku bantu b'Imana mwitse kurikirana ibintu n'ibindi mumenya ibintu bigeze muri cyo gusengera hari abantu nego imbere mu kwikima baritse je muri iyi minsi ndakwituma cyane politike jewe se mu politike ko umukozi w'Imana ararebeye politike ko turongoye abari mu miryango yose mo ndakurikira politike muri cyo sengera hanyuma binde n'icikwa ibi cyose twabwira ko tubikurikirana umuntu akarondera ibintu bigezweho. Jewe ayo matora yarabigishije cyane abantu b'Imana bacarasenga abakurikirana ayo matora abantu bari bahaye amahirwe Hillary Clinton kandi baza gutoka mugabo umumenyesha akurikirana amatora byaratangaje cyane mu minota ya nyuma mu ngira ngo bakenya wo gukora singereza bimeze bazabona Trump aratutse bati abarepublike baratahanye iki intsinzi hacyaza umugabo yitwa nde Trump yishikiye yaje yifitiye ingufu kuri Israeli uvuze Israeli mariuka kuko bavuga ibintu n'ibindi bavuga mbere ko yoba mu Israeli atrotse ni nawe muri gahunda yiwe ya mbere yaciye atuma Yerusalemu haba umugwa mukuru hokwirukaniza amapisi n'iz'amahomosexuel ivyo ntiyarimo cane kuko cyane y'umushabiki Imana ihetse urumva agafire kabayeho Imana ibyo umuntu aje turisunganya kuko navuga mubwira ikintu kimwe ibi bintu vy'uko atikeka vyatwara naho gusenga gute afise uruhusha n'abariko barabikora barafise uruhusha ni Imana yateguye tudahindura mugabe icyo dushoboye twigire tubana navyo mu kurindira kweza garuka nico tubigisha tuzibitse nsomera gatonde ndabyo umusomera ndabereka ko ibi bintu naho tworana tutahindura nsomera ibyashuwe Yohana igice cya 17 ku murongo wa 17 niwo muca mubona yuko mwitegure bitakugushika ku gihe cyabyo ntawe bimutsa ifite uruhusha
Ivyanditswe Yohana 17 ku murongo wa 17. Somera mu neza usome cyane. Kuko Imana yashize mu mitima yabo gukora ibyo yagabiye no guhuza inama no gushyira cya gikoko ku ngoma yabo kugeza amajambo y'Imana azoshikira. Subiramo inde yashize mu mitima yabo. Somane yabo basamaya. Kuko Imana yashize mu mitima yabo gukora ibyo yagabiye no guhuza inama no gushyira cya gikoko ku ngoma yabo kugeza amajambo y'Imana azoshikira. Yesu akubeka inde yabishize mu mitima y'abandi bande les satanistes abamondialistes kugira ngo bakore ivyo yagize. Muragisoma kile gice cyose no muca mubibona. Rero ayiki Imana yagabiye irafise nabo kubikoresha. Ukabona Imana igwagukije gukoresha ivyiza urashimira Imana kuko ku rundi ruhande hari abandi bariko bakoresha ibindi muri plan y'Imana bakatona binanirwa. Abanahuye Imana ikaguha umwanya wo gushitsa ivyo yagabiye vyiza ubishyire mu ntoki zawe zose, kuko impande y'iwawe hari abandi Imana yahagurukije bashitse ivyo yagabiye negativema mu buryo atari bwiza bahejeje bazobihanirwe. Ukabona Imana ituguruye ikore. Twebwe kuba dutunganya ibintu nk'ibi ndafise umunezero mbere muntu adusengera tukanashishika turi muri plan y'Imana twari dukwiye kubishiramo n'amahera menshi dushitse ivyo kuko nabo batatu bakuye abahuye mukagenda mugakoresha ivy'ubuhizi babantu babwira integuro bari bataryamye batugise turavyandikirwa n'uyu muntu azoguma abiboneye aha twebwe turavyandikirwa tuzobihembekwe. Ariko hariho n'ubundi ngenda akanya yarayataryamye akoresha amaseminere y'ingene abantu musambana, ingene vyoshikira benshi bashoboka, y'ingene abagabo ku bandi bobikora nawe nyene agahangayika hanyuma akazobihanirwa. Baja kubahwa natsi kwamwe abasengayi ngaha umusengayi ngaha nusenga uvuga ngo Mana turavyirukanye kuko ntaho bizoca vuga uti bije mu mwanya utaruwavyo turabihagaritse turubwire mu gihe cavyo bitegerezwa wewe vyiteguriye kuko bizohagarara. Ubu rero tugize kuri piste electronique mvuge piste electronique ndayerekeje gushe nabwiye yuko bagukontorora aho uri hose. Hari n'ibishinga nawe bimwe bivuga yuko amaze kuzijamwo n'ivyiyumviro vyabo babihindukiza kuko gakorana n'ubwenge bw'umuntu. Umuntu yagomba aje muri ibi akazasanga bamujanye muri ibi kuko ejo batubwiye muri Genèse 11 itanguriro 11 ko bagomba gushikira iki Imana bicanirana. Uyu munsi rero bavyuye ivyo bavyabananiye kyagiye vyumvikana Satani muri hejuru yavyo. Uravye mu itanguriro 11 n'uyu munsi muri 2026 imyaka yashiye bose bakaba bafise ku murindi umwe kuko aba basatanisi bavuga yuko ho baciye imyaka irenga ibihumbi 2000 bariko baratigita mw'isi bayigira uko bagomba kuyiba. Ingene bahuza inama batakuze mu gihe kimwe amagenerasiyo ava akurakuranwa mucamo makoresho umugabo umwe yitwa Satani. Vyumvikana yuko iyo berekeje gushikana ikintu batinza gushikana. Ubu rero bageza aho umuntu ivyumviro vyiwe babifata utamuvira ukugomvye. Nico gituma kiriko nigisha kitagahana umuntu wese jewe nawe nevuwas ndamubwira gusa ibihari hanyuma ejo hirya y'ejo n'abazamenya ingene yifata kuko Bibiliya ivuga ngo ndababwiye gushika ngaha ku bwacu naho nyene bigoye
kuko ubuzuri ndani amadoni yose abazana ndani biracari inyuma mugabo maso nivo muri puce électronique interne bakweparatamo iyo pisa ako kantu ahantu haragoye si umwanya wose uvuga uti ndavuye muri systeme uyivemo kandi wanagomba biranagoye banaguha akarorero ejo bundi mu gihugu cacu bagize bati amahera yose mufise yose ku makonti tubaha ikigo kitarenga iki umuntu azoba yafise muhira iki kigo kirengana azoba afise ibipapuro abana tuzoba kose ko umuntu tuzoba bakumana iminota muhira biso bizobera zari wabaye umwanya muto cyane wabigumanye miliyoni yaciye ndayikorera amatoko nawe uceke agaturira byahindutse iki uyu munsi nanga yanga n'abantu bakora mu mabanke basanzwe bakijijwe bavuga amakenga bafise bafatiye kuri bibiliya ukuntu bariko barisunganya ku bijanye n'ibintu by'amabanki uyu munsi arico bita interconnection mwatsi ko cyari hano uhererwa muri banki BCB hari BCB nyene mugabo uyu munsi uba muri BCB uba muri Interbank uba muri BGF nta ngorane amahera barayahanahana ubu interconnection yamaze kubaho ubu rero umugambi ukomeye yuko abantu bose kizira ko amahera abikwa muhira kandi basakura birumvikana amahera abitswe muhira ntacamariye abandi leta ntanayimenya nabanza amahera yose aciye muri banki nko mu Burundi BRB ibanza yagere ku bushobozi kugira ngo amahera akoreshwe n'igihugu cyose ubu rero si kera cyane muzokumva bavuga ati amahera yose abayafise tubangiriye ngo yose kandi abantu wese muri mufise konte ku bakozi ba leta mu Burundi baza ko twamaze kurimanga baremanze amahera yose bayaronka aciye abari bagoranye gatonya abantu bamwe nabo nyine nakugorana ubu barazegereje bagizaregereye ahatari kopeki hariho poste ubu harimo ivyo bagendana mu Rwanda harya rero umva ivuriwe abantu bazokora ivuriwa abantu bose baba bafise konte udafise konte egare bakamarefise ico rero sawa mugabo hazaba hariho polisi urumva aho wifite kana karata nta ngorane nta nivo ya digital nta kibazo amahera yawe hazongera bagira bati amahera yanyu acungerewe neza ibintu vyanyu muriko muratanjatwa twabibyibuhiye amahera rero nubwo umuntu bwose mpompo muri wewe muranyumva rero numva erega ibivyahaye iwacu tukeye sigaye inyuma n'ibindi bihugu bikeneye mugabo natwebwe turi mu mugambi ukomeye kugira ngo tutere imbere rero hamugovya amahera we witeza rimwe impande y'imashini gusa ukakubwira imberozi wawe amahera agaca yaba muri wewe atubafise n'imiliyoni 10 ugomba zingana ukakivugiza uko kandi amahera aracongerewe ubona yari muri wewe naho bakwica naco iba yariyeko murayapfana none upfa kurondera mwiki amahera yawe aracongerewe muri wewe wigiriye muri Europe uca n'amahera yawe ugashika bati ngombe kuko ihera rizoba ari rimwe cette fois rizoba ari rimwe kuko azoba arayumuyaga ejo naje mbona ko nakurikira ikiganiro cy'umuntu yari karabanje n'isi yabaye ikintu kimwe yabati isi kuba ikintu kimwe binaze kwikaranga muntu y'ikoranabuhanga kuko twese tuba dufise karanga y'umuntu imwe ku isi yose dukoresha ihera rimwe ku isi yose ntacyo kuvunja nakibindi no kuvuga ufise uburenganzira bwo uri mwene isi apana mwene igihugu mwene isi mwene igihugu umva ubaye umurundi umuri mwene isi izi systeme rero niyo zitujana mugabo umva umaze gushika muri bisect turakeneye gushitsemo hakaba n'amategeko avuga ati Imana tuyivuge nk'urukundo hanyuma amategeko avuga iterabwoba abantu bakoresha tukabona natwe turimo tufatoje wabona amategeko yacu yagiye tutangura rero uko byekina gatangomje kwisozesha bati umuntu agobaze kubona umubiri wiwe bace rubaza baguhana amakuru bati ndamugomura muraba neza yagize imigambi bagomba yibira
wamugabo uko muhebike babimutesheje atarakora ngo manje kanihirana n'Imana ukagenda ugiye kwirana n'Imana ukaza kuyotuka ahubwo wafashe isuku ugiye kugira kurima bamuhindukije muri mvuga ko muzoba byoroshye gutwara agakiza hasi kandi ahantu ndavuga si kuvuga ngo Yesu azobaraza kuko ni aho amasisiteme ariko arakora kandi umugambi n'uko iyo sisiteme ikora ku isi yose nimba bamurikiranye urumva twavuye aha ubu tugeze aha ubundi mugabe ibihugu byinshi bigeze aha namwe ndakurikirana muri Maroc ubu bageze aha kandi aho ni muri Afurika ubu rero twayevuriwe twese bagomba ko tugera aha hanyuma Yesu aje kuko ibi byose bikoreshwa uri kuraraba bikorera muri ya sisiteme 666 umuntu uri warereje kuko aga 666 gatandatu umuntu yaremwe ku munsi wa gatandatu ka mbere gasubirira Satani aka kabiri Antikristo aka gatatu umuvugishwa w'ibinyoma mu yandi majambo ni marke satanike ni ikimenyetso n'umubare Satani azokoresha aha rero tugeze aha hazohageze ko nzabivuga hanyuma cyo twinjira hamwe nabereka hazohatangiye gukora 666 rero satanike abazoba basigaye nta muntu n'umwe atazoza kwiyemereza urabona ibi niyinga igizwe n'imyaka ibiri mu myaka 3 n'igice Satani mu buryo bwa Antikristo azobatwara isi azoba ariko anemeza abantu intwaro yiwe ngaho abazoba basigaye bazi ko abazoba bagowe bizosaba ko bizira ngaho kwisinyira ko Satani iyo utayemera canke uyemera abari bazoba bari mu magoro bakomeye kuko ntuzokwinyegeza urimo kise nawe uzoca mu kuzimu mu Burundi ari umuntu ataremera intwaro igetseho y'isi mu murondere ahantu bita mu Gisuru mugabaya mu Kinama mu Kiruku yimvye impande y'inzu araja mu Kizimu mu Kiruraba muza mumubona bazoza bari buyana bazobana wa mugabo w'ibitenda urero bazokwemera cyane nyirakanire sizi ko mumvise ubumwe buri hagati y'iyi systeme na 666 twatanguye ibintu by'ipapuro tugeze kuri ino electronique ubu rero turi mu makundi byose byinshi tugomba tuje mu kantu kamwe korangamuntu w'ikoranabuhanga tugiye mu kantu kamwe kubera biri inyuma zotakara onevoli tugeze aho bikurimo ubu rero inzamba ivutse umuntu wese ashaka kumumenya ahari Satani na watu nawe batanguye n'ibyo na 666 bose n'ibiyandikisha kandi bemere ibigezweho tuko tubakorerako wowe utekewe na by'Imana n'abyizeye ngo baninyegeze bagusanga uri batwo wisigure kubera ko kubinyegeza wowe woca kwa utidase bakwice rubi n'akwemeza wemeye bakureke utemeye ucufaruye n'ivyo rero none banyakubahwa bene data Imana yakiriye ubu biroroshe nicyo gituma inyuma y'ibi vyigwa twategekanye icigwa citwa kubatizwa muri mwebwe ayandi masisiteme n'ibindi vyose twokoresha Imana nicyo gituma yategekanije ko mwebwe yera azoza aca aberegesha abantu aho tugeze honyene harazazanye uyu munsi jewe nigishije ibi hazoza ubundi mwigisha yita umuhanga nawe azosambura ibi akubwira ubwiza gusa atereka gukavya mureke kwicara n'abakavya nawe rero nimutagira mwebwe yera muri abo babiri canke batatu sinzozosha wemerera ico bituma inyigisho zose zikwiye kugwizwa abantu tukabategura na Satani ariko abategura biwe abemeza Yesu abareza cyane unabembere Imana dusenge Mana mwizina rya Yesu turagushimiye ko kukugana niwe watwegeranije kugira ngo tugaburire amajambo jewe nayavuze nk'umuntu uri Imana ishizwe hejuru abantu bose batahutse n'ivyo ntavuze mwemwe yera bibagirire kandi umuntu wese areke gusinata
tugeza saba ko twitegura ngo tubyugaruke dushobotse mana nk'abakozi bawe gukora twashaka gukora kugira ngo abantu buzure nk'emu yera igisho abukanye ukuri n'utari kuri abantu bicwa ibihe tuko twinjiramo bitegure kugira ngo ejo ntibazohomba icwa ryo bagombye urabana natwe n'imyanya ikiri imbere yose bakakwishikira n'akaruhuko